ni ukuvuga ngo mu yandi majambo ibyo ukeneye byose ushobora kubishikako ariko ntibisobanura ko ariko kumererwa neza. Nta kintu na kimwe kihari gishobora kuzana uguhazwa kwawe nk'uko Imana yoguhaza. Rero mu byo ukurikirana gushikako byose kurikirana kubishikako ariko utirengagije besoin yawe iri primaire, besoin yawe ya mbere ikomeye, ubucuti bwawe n'Imana, gukura mu Mana, kumenyana mu Mana. Igihe ukura mu Mana n'ubucuti bwawe n'Imana bukarushiriza kwiyongera kandi ukarushiriza kumva ijwi ry'Imana mu buzima bwawe no kugendana n'Imana, bituma bya bindi byose byiza biza mu buzima bwawe biza bigacika inyongera kandi bikaza biryosha ubuzima bwawe, ariko ubuzima bwawe bufise repère, ubuzima bwawe butajuragirika, ubuzima bwawe budatwagwa n'ibyo ari byo byose, ubuzima bwawe bufise ukuntu buhagaze buri stable, kuko stabilité ya mbere uyikura mu guhazwa no kubumbwa n'Imana yawe d'abord imbere yuko ubumbwa n'ibintu. Ibi bigupermeta yuko ico kintu kihari canke kitahari, kuko mu buzima ikintu cyose turashobora kugitakaza, mu buzima ibintu byose birashobora guca mu kuboko kumwe bigaca mu kundi bigahasokera, mu buzima nta garanti dufise y'ibyo tutobura. Ariko igihe wiyigishije guha agaciro ca kindi kitazotakara, ari we Kristo mu buzima bwacu, ariyo Mana mu buzima bwacu, ibisigaye byose naho biza bikagenda uzokwama wumva yuko umutima wawe uguwe neza, umutima wawe harimo kuremeshwa, umutima wawe harimo kuzigamwa, mu mutima wawe hariho umunezero, kuko bimaze kugenda uricara ugasanga ufise Imana, ukavuga Imana yanje ni nziza.